Bernabeu urukino ruvuga ngo rwagiye kuba rutsindwa n'ugitsindo citwa Kylian Mbappe ku minota 51 kuri penalty novuga ngo yari ikozwe adakuba yitsinda neza mu rukino wanashaka witwa Abel Bentos nawe yanarose ni karata itukura match isanuka inarangira n'urukino ruvuga ngo kuri aba ku munsi w'ejo urukino rwari rurindiwe n'abantu batari bake timbega kuno munsi tudakuba turaba mbega ino ekipe yitwa Real Madrid n'ino ekipe ya Osasuna Pamplona tuzakuba tubonamo mbega Xabi Alonso aza gukoresha imikenyero imeze gute mbega Xabi Alonso tuzakubonamo gute rero ni match ruvaye kiraba ku munsi w'ejo batsinda igitsindo kimwe ku busa aho anashaka no n'abakire batangwe ku kibuga ku munsi w'ejo uravye na Moendage yari imyaka 25 n'amezi ashaka kuri abiri aho mu igore harimo witwa Thibaut Courtois Eden Militao muri defense Dino Jesse Trent Alexander-Arnold kuri kabiri gatatu Alvaro Carreras Aurelien Tchouameni Fede Valverde Arda Guler bariko bakina hagati mu kibuga mu gihe Brahim Diaz yatanguye Kylian Mbappe Vinicius Junior baza kuba bakina urukino kiza kuba ruranga ibitsino uvuga ngo shika kuri kimwe kubusa ni match yarindiwe n'abantu bavuga ngo mbega Real Madrid no musi na Osasuna beza kugenda gute ni match yo ku mugoroba w'ejo abantu bari kwiteza bavuga ngo Real Madrid Osasuna Pamplona urukino rw'ejo rwa Real Madrid nizeye yuko ni inyuma yo kumara imyaka igera kuri 7 Real Madrid itakiri urukino rwa mbere i Santiago Bernabeu ku munsi byarabaye kandi ni n'urukino abantu benshi bari banyotewe kubona ati mbese ya Real Madrid yacu kuva twirukaniye ndavuga umumenyereza Carlo Ancelotti inyuma yo kuza Xabi Alonso we aje kubigenza gute aje kubyitwaramo gute aje gukoresha ubuhinganya bakivugira ashoye gutwara iganwa rya La Liga imbere y'umugwi nka FC Barcelona ubona ko bagize saison mbi cyane mu mwaka uheze imbere y'uno mugwi wa FC Barcelona umugwi wa Real Madrid ikintu novuga ati abantu twari twiteze cyane canke abafana ubuno mugwi wa Real Madrid kinini cyane cy'ingenzi ni kuraba ati eske Real Madrid nivyo abakinyi bashobora kudufasha gutwara ico gikombe barahari ubushobozi bwo twari ico gikombe kumbure bari nabwo ariko ubwo ubushobozi bwabo babukoresha gute nico kintu twari turindiriye kuraba eske imbere ya Osasuna Real Madrid kanatsinda urana ko Osasuna nivyo giyegeje kuraba mu mateka yino migwi igera kuri ibiri usanga Real Madrid iri hejuru cyane kuruta uno mugwi wa Osasuna ariko twaje kuraba tuvuga ati Real Madrid ukino rwa mbere Santiago Bernabeu kuri Xabi Alonso mu higanwa rya La Liga babigenza gute biza kugenda gute icyo twabonye Xabi Alonso kuko numumenyeza kuva gishika yatubwiye ati ego jewe imikinire yanje uzosanga ndi wa mukinda umumenyeza nkunze kuba ndiko ndakinisha urukino rwa pressing nkunze ko ndiko nakoresha urukino rwa pressing ariko kenshi muzombona mpindura amastire bivanye n'urukino mba nimirije n'umugwi ngomba mpure nawe Real Madrid ejo twarabonye inyuma yo kubona bako bakinisha 3-5-2 ejo systeme style yabaye nk'ihinduka gato twabonye 4-3-3 ku mugwi wa Real Madrid ariko kandi abo 4-3-3 bari bagizwe inyuma ndavuga muri axe centrale muri box hariho umukinyi nka Eden Militao Dino Jesse ku ruhande nimero 3 yari Alvaro Carreras kuri nimero 2 hariho Trent Alexander-Arnold hagati ndavuga muri milieu Aurelien Tchouameni nka nimero 6 Arda Guler kinyenga 10 Fede Valverde 8 imbere hariho Mbappe Vinicius Junior nizeye yuko abakinyi sibabi ku ruhande rwa Real Madrid ndetse twari twaramaze no gutegurwa yuko mu bakinyi bariko gukina urukino rwa kivandimwe mu mugwa Real Madrid benshi muri bo nibo bazotangura uretse ko impinduka ntoya zizoza kuba zinahaboneka kuko nimba twashoboye kubona hatanguye uno mu Espanyol akina hagati mu kibuga ntuze Dani Ceballos ejo ku munsi we yatanguye ariko ugejeje kuraba watanguye nawe nyene yabimerita kandi yaranabikwiriye n'ibiharo vyiwe mbere kanatsinda ntivyabaye bibi cyane nkuko twovyibajije ariko kandi tugaruke kuturaba umukino Real Madrid wakinye n'umukino ki uwo nyene rero ivyo nyene nivyo nari nkene nyene ko tuza kuba twinjiramo neza eske ino style ya 4-3-3 yoba ari yombi cyane gusumba imwe ya 3-5-2 canke ino style ya 4-3-3 yoba ariyo nziza cyane gusumba ya indi ya 5-5 ya 3-5-2 nico tugako twaraba ya 5-3-5-2 twarayibonye muri Mondial de Club niyo yabashikanye mu rukino rwa demi finale baza gukugwa na Paris Saint-Germain batsinzwe ibitsindo bigera kuri 4 ku buntu kuranyumva turagaka turabe mu Real wa Paris Saint-Germain wakinye gute style za Paris Saint-Germain zimeze gute twongere tugaruke ku rukino Real Madrid yakinye jo na Osasuna Real Madrid yakinye gute style yagenze gute Osasuna nayo yakinye gute kuranyumva twari twiteze kubona umukino mwiza gusumba kubona ibitsindo ariko Real Madrid ejo twarabuze ni wa mugwi wakinye ariko ukabona yuko na occasion yahushije ni za occasion zije nyene from nowhere
ariko atari yawo kaje ubona yuko ari abakinyi bagerageje kuyikreya atari bwa buryo ubona ko abakinyi bagerageje kubwubaka batubatse uburyo bwo gushobora kuza gutsinda igitsindo bwo kurondera igitsindo buri professionnel ico kintu twabonye ku mugwa Real Madrid uri kuranyumva n'igitsindo kimwe bagiye ko banaronka cabaye igitsindo caronswe ku ruhande rw'inzira ya penalty kuri penalty yakorewe umukinyi Kylian Mbappe uri kuranyumva rero nabonye ikintu giki muri Real Madrid nuno munsi gushika no munsi ikintu ca collectivité nikirabe kirenga haracariho ca kintu ca wewe genda mu kibuga utanga ico ushoboye ku ruhande rwawe ingufu zawe karite zawe nizo dukeneye mu kibuga uri kurumva ariko ntihariho ca kintu ca kivuga giti wewe naka muduzuku mukinyuku mujuku mukagaruka ku mukipanguku turaza kubona ibintu bigenda neza mwubatse uburyo bwo kuduga contre attaque mukayigenda uko mukagenda ico nico kintu muri Real Madrid tutoko turabona tuko tubona ati nimba tuzi Kylian Mbappe mwiza twabonye muri Paris Saint-Germain na Monaco no mu Bufaransa turazi ubushobozi bwiwe yari afise tumuzanye muri Real Madrid kubera ubushobozi bwiwe tuzi yari afise ariko nitumuzanye kubera ko Kylian Mbappe tumuzi uri kurumva ko afise ubwo bushobozi hamwe yokinana na Vini hamwe yokinana na Rodrigo hamwe yokinana na Arda umugwa Real Madrid woronka iki ahubwo Real Madrid ihagaze kuri cya kintu ati twebwe Real Madrid tworonka iki kubera ko Kylian Mbappe ashobora gutsinda ibitsindo 40 dushobora kuronka ibitsindo uri kurumva twebwe Real Madrid tworonka iki tuzi ko Vinicius Junior azi gucenga no kubaka uburyo bw'igitsindo Mbappe akabona gutsinda nakakabona gutsinda umva target ya Real Madrid no kuronka ivyo bitsindo kugira ngo umva bo bizeye ko ivyo bitsindo ari byo bizobafasha kuronka amanota uri kurumva ndetse no gutwara ibikombe gusumba ko kwizera yuko umukino mwiza possession collectivité nizo bafasha gushika kuco bashaka nico uno musi tuko turabona rero Real Madrid ifise abakinyi beza ariko ukabona gutsinda umugwi nka Osasuna birayigoye gose kubera yuko ni ya Real Madrid ibiteze ubufasha bw'umukinyi umwe ku giti ciwe ariko batiteze ubufasha bwa collectivité ko bw'abakinyi beza bashobora guhanahana imipira bashobora kubaka ikintu kizima kikabafasha kuza kuronka iyo ntsinzi novuga ati Real Madrid wahuye n'ico kibazo kubera yuko bashatse kuronka ubushobozi bwa Mbappe ku ruhande rwiwe bashaka kuronka ubushobozi bwa Vinicius Junior ku ruhande rwiwe na kanatsinda bwa Vinicius Junior bwaragaragaye ko bwananiwe vyanse mu nyuma baza kumusohora binjiza binjije no Gonzalo Garcia winjije Gonzalo Garcia uburyo ntuze wewe yari yatanguye uno Brahim yari yatanguye nawe nyene n'ivyabaye ikirenga urabona ko igice cyambe cagiye kuba kinarangira Real Madrid bataronse n'igitsindo baza kuba basohora binziza Franco Mastatuno ukabona neza ko Real Madrid yizereye ku bushobozi bw'umukinyi nizereye kuri collectivité muri rusangi y'abakinyi bose novuga ati rero iryo nico kintu je nabonye ku mugwa Real Madrid cabatumye bigorana cyane ko batsinda Osasuna bakaza kuronka igitsindo ca penalty ubona burya Real Madrid ntiyari kwiye gutsinda Osasuna ku bwatombora ntiyari kwiye kumva ko ishobora gutsinda Osasuna kubwo kuronka penalty kwizerera mu buryo mu nzira za penalty hago Real Madrid wari umugwi twiteze ko utsinda Osasuna bakonvence bafashe Osasuna do A to Z A0 umugwi nka Osasuna ariko sivyo twagiye kubona rero haracariho vyinshi byo gukosora cyane cyane ku ruhande rw'umumenyereza Xabi Alonso akamenya ati Real Madrid yanje ndakwiye kuyubaka kugira ngo nisinzosubire kugurwa no gutsinda iyi migwi mito bigoranye cyane nkuko vyagenze kuri Osasuna Real Madrid novuga ngo hari ibintu nkabi byinshi nari nkeneye kuraba muri no rukino reka sindabinome ngo mvuge ngo ni bingahe hari ibintu byinshi nari nkeneye kuraba mu rukino nkaraba ubwa mbere na mbere kubijanye n'ivyo bivuga yuko Xabi Alonso yarahinduye vya Carlo Ancelotti ndetse n'ibiriko biraba kuri kano kanya ku ruhande rwiwe nkihweza kubijanye no gufatanya kw'abakinyi collectivité mu kibuga nkihweza ku bakinyi bashasha basinyishijwe ndetse bari biteze gukinishwa ndavuga witwa Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, mugabo witwa Dini Ujise ndetse n'umugabo witwa Franco Mastatuono ni bamwe mu bakinyi navuga ngo ko nkeneye kuraba uko baza gukina ndetse ikindi kintu nakiri nkeneye kuraba ari nkeneye kuraba kibijanye n'imikenyuro umugabo witwa Xabi Alonso aza gushira mu kibuga nari nkeneye kubiraba by'ukuri ingene aza kubigenza nimba aguma ku mukenyuro wa 3-3 canka aguma ku mukenyuro asanzwe asa n'ubuzanye mushasha wa 3-5 babiri ikindi kintu nari nkeneye kuraba ikijanye n'ubufatanya hagati ya Vinicius Junior na Kylian Mbappe nkiweza eske aba bakinyi babiri yo bari kumwe boshobora gutanga iki mu kibuga eske bo babakinyi bo gutera ubwoba
aba adversaire ibi nivyo bintu bigera kuri nka bine bishika kuri bine. nagiye kuraba match mvuga ko nkeneye kwanaliza Aha nyene rero bwana Patrick nyene uri kuradugira. yego Nani nari mfise wanashaka ibibazo bishika kuri bitatu canke birenga kuri ivyo bibazo nyene. Ndakeneye neza wanashaka tugende etape par etape kugira ngo n'abakunzi bariko baravyumva bumve ingene bimeze. Kumve mbega rero Madrid ku munsi w'ejo nimba yatsinze equipe ya Osasuna Pamperuna igitsindo kimwe ku busa. Ino nyubako z'uwitwa Zabi Alonso bano bakere yatanguje uno mukenyera yakoresheje uraza kubumeze gute. Hanyuma turaza kuba tuva kuri iyo etape tuje ku rugero rwa bamwe mu bakinyi nabo bari bino equipe bashasha yaba baruvaro Karias bitwa ba Trende ba Dini turabe kandi nino kombinezo yaba ba defense ndavuga bari ruvuga ngo muri rusangi urugero rw'abakinyi ba equipe yitwa Real Madrid hama tuje kuri ya no kwa Vinicius Junior nande na Kylian Mbappe hama n'ibindi biza kubihagira iki tugende etape par etape tuje ku rugero rw'inde bino equipe ya Madrid na Zabi Alonso umukenyero wejo twisunze pre-season twisunze kandi novuga ngo na Money de Club ivyo rikarakinisha mbega Real Madrid umukenyero yikoresheje ku munsi wejo waraye wewe ubonye gute uratanga icizere. Navuze ko ari ibintu byinshi cyane umuntu ashobora kwanaliza na cyane ko umuntu aze guhera ku bijanye n'ivyabaha canke ku bijanye n'umukenyuro. Ni Real Madrid Osasuna nkino zigira kuri 10 baheruka gukina Real yaratsinze ndwi Osasuna batsinda zitatu. Zabi Alonso ndetse n'umugabo witwa Rizchi asanzwe amenyereza equipe ya Osasuna ntibari bwigire bahuri n'umunsi n'umwe. Ubwo rero ku munsi w'ejo umwe wese yategerezwa kuzana ivyiwe bagapimira hagati. Zabi akina match ubwo vyakunze ko Real Madrid bashobora gutera mu izamu rya Osasuna inshuro zigira kuri 18 Osasuna batera kabiri. Munyezamu wa Osasuna yakuye imipira 4 wa Real Madrid akuramwo ubusa bw'imipira Thibaut Courtois kubera ko imipira igera kuri 2 Osasuna yose nako nivyo nyene imipira igera kuri 2 Osasuna bateye mu izamu rya Real Madrid yose bacishije hanze. Real Madrid iyi equipe yateye imipira igera kuri 18 mu kibuga ca mu izamu rya Osasuna imipira nyine yaciye mu izamu yaba imipira igera kuri 5. Aha ndibaza ko iyo tuvuze ku bijanye n'amashuti benshi baca bibuka amashuti novuga ngo yagiye arategwa mu kibuga kubera ko je ndavuga ku mashuti novuga ngo amwe canke akomakome yagiye kuboneka mu kibuga. Hari shuti ntugaruka ko cyane nk'ishuti novuga ngo yatewe n'umugabo witwa Dini Ujiriseri ku minota 23 kubera ko ni shuti ugiye kuraba yitereye novuga ngo hafi muri hagati ya zone ya yujya murongo ugabura ikibuga ndetse hagati na hagati yego niyo yatereye umupira wa kure ku minota 23. Hari umupira novuga ngo wundi ntugaruka ko cyane watewe n'umugabo yitwa Federico Valverde ku minota 58 nawe nyine wari kure maja hagati. Hari umupira watewe n'umugabo yitwa Arda ku minota 63 wari habuze akantu gato yego habuze gato nawe nyine wari umupira wa kure cyane. Hari umupira watewe n'umugabo yitwa Alvaro Karias ku minota w'indwi nawe nyine hari nyuma andiko ndavuga imipira yari nyuma ya surface de réparation kandi amaja kure ya surface de réparation maze kuvuga imipira igera kuri 3. Ugiye kuraba uza gusanga ni imipira muri rusange yose igera kuri 7 yatewe ivuye inyuma ya surface de réparation. Hanyuma muri iyo mipira muri ya mashuti agira kuri 5 twavuga yaciye mu izamu rya club ya Osasuna uza gusanga n'imiburiburi hari shuti zigera kuri 2 zatewe zivuye inyuma ya surface de réparation kandi kure cyane. Byumvikana ngo Eder Militao yarabonye ngo nta mipira ikurashika mu izamu rya Osasuna reka nigerageretse. Umugabo yitwa Din yarabonye ngo nibiriko birakunda. Nibaze ko abakunzi bari Madrid banabonye ishuti ya mbere igiye mu izamu rya Osasuna nk'ishuti iteye ubwoba igihe Din atera mu izamu. Ubwo rero muri rusange ndavuga ko Real Madrid ugerageje kura mu byo basatiriye nivyo wanashima bateye amashuti menshi yagira kuri 5 yaciye mu izamu rya Osasuna ariko uravye uza gusanga vraiment nivyari biri convaincante kuri club nka Real Madrid reka nze ku mukenyuro ari nawo parti ya mbere wampaye kugira ngo nsobanure canke mvugeko. Umukenyuro 4-3 wari umukenyuro novuga ngo je ku bwanje ntemeranya nawo kubera ko nari nzi neza ko Zabi Alonso akene gutegura abakinyi nka equipe ashobora gukoresha umukenyuro we mushasha bivanye n'amazina yasinyishije. Gushira je ku bwanje narumva risk gushira Alvaro Karias ku ruhande rumwe ugacuzana ku rundi ruhande ugashiraho umugabo yitwa Trent Alexander-Arnold. Ahantu harimo risk nyinshi
kubera ko aba bakinyi baragufasha cyane kuduga mugabe iyo hageze kudefanda mesherezame habe kibazo gikomeye mugabe ico kibazo twabonye rimwe na rimwe gikemurwa n'umugabo twa Federico Valverde cyane cyane yiko arafasha ku ruhande rwa Alvaro Carreras ibi rero nanavuze ibiri birimo riske kubera ko uyu mukinyi yitwa Federico Valverde mugiye umushize kuri zitandatu biramworohera kuza gufasha defense centrale kuza gufasha ku ruhande iburyo kuza gufasha ku ruhande bubamfu kuvura ku makote yose ashoboka nibaza ko buri muntu wese yabonye match yejo yari ya Madrid ndetse na club ya Osasuna Federico Valverde yabaye umwe mu bakinyi bafashije uretse gusa no ku mpande ahubwo no kugera no muri defense centrale akaza gufasha kugira ngo nibatsindwe ibitsindo ukabona yuko hari umukinyi yaragomvye kwirukana ngo abasige Federico yabangutse aramushikira amwaka umupira ukabona neza ngo Dean imipira yo hejuru nta mupira no mu mujana nta numwe wari kora mujana ntabwo bamurengana nabibonye cyo wanashima kanatsinda n'imipira myinshi yakubitswe na Dean ugiye kurambira itabuza gusanga yahagaritse imipira mike mu kibuga rero ugacishira Chouameni hagati wa mukinyi nawe nyine nivyo aza kugufasha kubijanye no gukinisha abakinyi mugabo mu gihe miri adverse ku te pressure kakurusha uza kubona Chouameni nk'umukinyi ataza kugufasha cyane kubijanye no guhagarika imipira ndavuga kwataka imipira rero naravuga ni ahantu harimo riske Osasuna yigeze kunganya nabo muri match ruturu mwaka weze nubwo bari ikarati tukura yari yaho umugabo twa Jude Bellingham impartu nubwo bari bahawe ikarati tukura naravuga ni iyi equipe ari yo guteguza ikaguha akazi ariko reka mvuge kubijanye na match nabonye ku munsi wejo umugabo amenyereza Osasuna umumenyereza novuga ngo hariya wa Osasuna umugabo yitwa Alessio Rischi uno mumenyereza wa Osasuna nawe yari yaje mu kibuga cakinisha umukenyuro wa 3 4 2 1 yatagisha umukinyi yitwa Ante Budimir uyu mukenyuro uje ku ruhande rwanje niwo mukenyuro nagahe ku munsi wejo uyu mugabo yakoreshejwe n'ubwo Budimir ni nawe wari bize nimero 17 ku mugongo ndamutahura kubera impamvu iyi impamvu ndamutahura ku mukenyuro yakoresheje nuko yarabizi neza ngo nkaja kwataka Vinicius Junior ntazi neza ivyo ashobora kunkorera mu kibuga akaza ari wa mukinyi ashobora kwirukana umupira Kylian Mbappe akaba wa mukinyi kalite ziwe nyene zazi nyene zimwe yanatwereka ku munsi wejo azi kwiruka rimwe na rimwe yiyemera kubijanye no gucenka atera amashuti Federico Valverde ashobora kubikora nde ubu bwoba ndabutahura kubera ko ari match ya mbere kubw'ivyo rero je kubw'ivyo sinakunze cyane umukenyero umumenyereza yakoresheje wo kuzibira aga Real Madrid responsible aga Real Madrid umwidegemvye yose hagati mu kibuga gukora ivyo bashaka akabaha umwidegemvye yose gukora ivyo bashaka inyuma agatuma Real Madrid atakosana nimwe bashobora gukora mu kibuga je ku bwanje narakengereye umukenyero wakoreshejwe n'umugabo yitwa Rischi umumenyereza wa equipe ya Osasuna rero novuga ngo sinagaye cyane gose ivyo Real Madrid bakoze mu kibuga mugabo bari banyeretse neza ngo iyo twakinye umukenyero wa 3 5 2 hari akantu k'inguvu nyinshi dushira mu rukino karenze ibintu twari ko turakina vyo ku munsi wejo kubera ko uzundabire Real yo bakinye no mukenyero wa 4 3 3 rimwe vya Kawe Ancelotti hari match zimwe bakina possession de la balle ugasanga bari hejuru Chouameni arafata ibaro Chouameni biramworohera gufata ibaro akayizunguruza kwa Alvaro Carreras kwa Trent Alexander-Arnold cyakayizana muri defense Chouameni biramworohera ariko nikanga urabona Chouameni ateye passe ziri tactique zimwe zinjira muri defense adverse kwa Mbappe kwa Vini canke ku mukinyi nka Alvaro Carreras uyu yakomeye kuri recuperation nukuvuga Chouameni yonyene nta bindi bintu uvuga ngo ubundi ararekipera contre amatacre hamagata umupira ntavuga ngo gomba dugane cyane nivyo arabigerageza mugabo natanga nyine nk'ivyo uvuga ngo gomba hingwa ipasi ngo abakinyi b'imbere ubundi Chouameni officer Arda Guler Arda nawe afise iyi karite novuga ngo asa n'uza agomba kumera nk'ubushana gato na Chouameni kubera ko Arda wafise karite yo kugerageza buri kanya yiyumvira ngo umupira ninda mukinyi hagaze neza mu kibuga kugira ngo ndamurungikira umupira nukuvuga Arda keshi yafashe ibaro ibintu vya mbere umubonamwo ni reflexion mu mutwe yiyumvira niyo mpamvu kenshi ushobora gusanga Arda ngaha afise ibaro ariho umukinyi ari impande yiwe mugabo mu mutwe bwa mbere na mbere agacamuzemo gutanga passe ndende hari yagura urukino arakora tanga gapira twari tuvita ngo imipira y'iminywa amazi y'iminywa amazi agerageza kurondera ujya mukinyi abana ko ari hafi cyane no gapira nyene keza ari no kubona igitsindo mukinyi ari hafi cyane no kubona igitsindo ni wadagira kunze kuba ari kararo cyane no kuvuga Arda mu mutwe agifata ibalo ategerezwa kumanza kwiyumvira ngo ibalo ndayicana he
kure yanje umuginyi yitwa Dino Jensen nawe afise mu mutwe reflexion nuko nyene ni kujya nyene agifata ibalo cyangwa kikorako bwa mbere na mbere yumvira ngo balo ndaza kuyishikana kwande ndaza kuyijana ndetse na Alvaro Carreras nituramubona ivyiwe nako n'umugabo witwa Franco nturamubona ivyiwe kugira ngo turabe ivyo ashobora gukina. Federico Valverde yarabigerageje mugabo ukabona ngo Fedekesh yagerageje gutanga amapasi arungikira Mbappe canke Vini mugabo ibipasi ugasanga ni birebire byarakunze kumugora cyane. Ariko Trent John Alexander-Arnold nawe nuko est-ce que wa Real Madrid ufise John Trent Alexander sivyo kumva afati baro ntayirukane cyane agatanga pass ndende ufise Chouameni ori aza gukina nako ufise Arda reka Chouameni manze ndamwe ufise Arda nawe agikora ku ibaro agerageza kuraba ngo umuntu ahagaze neza ashobora guha umupira tugakubita counter attack bikagenda neza ninde umufise mu kibuga ufise Alvaro Carreras akibona mugifata ibalo reflexion ziwe za mbere avuga ngo Vini mera nk'uwegera imbere gatonya nanje ndaguca inyuma kugira ngo nje gusaba imipira nze kugufasha gusatira kandi yanavyerekanye cyane nibaze ko abantu bamuravye match ku munsi wejo iyi niyo qualité Alvaro Carreras afise yanagerageje gukorerako ufise Dina gikora ku ibaro yiyumvira ngo ninde mukinya ari kure yanje ushobora guha balo aba bakinyiri iyo bafise ni qualité novuga ngo zitandukanye n'ibi bintu byo gukina jeu de passe niyo mpamvu buri gihe ndababwije ukuri buri gihe nituzigera tubona Trent John Alexander-Arnold wakamaro na gato mu kibuga ca Real Madrid mu gihe bagikina je icuzuyemo amapase menshi kuruta kurondera ibitsindo kubera ko Trent qualité yonyene afise ikomeye ni qualité yo gufata iballon agatera imbere akarondeza umusatiriza ahagaze neza kugira ngo atsinde igitsinda niyo mpamvu ku munsi weje twabigarutse ko ngavuga ngo iya ndizabi mu gihe nkinishije Mbappe mu busatirizi na nocie nkinisha umukinyi yitwa Dani Carvajal hako nkinisha umugabo yitwa Trent John Alexander-Arnold kubera ko Trent uramwishi asapurus uramwishi arafata igisantra kakirungikira Vini hanyuma Vinicius ntaza kunigana ngo agitere n'umutwe hanyuma Mbappe ntaza kunigana ngo agitere n'umutwe rero iyo equipe itamanje kumera nk'iyiza kubasatira kugira ngo ibahe umwanya canka ikibanza cyo kwirukamwo biraza kugorana cyane ko Trent aza gutanga passe nimwe ishikira umukinya yihaye mu basatirizi cyo ndabire Liverpool mu gukina kwayo mu gihe FC Trent John Alexander-Arnold niyigera na rimwe igerageza gutera amapasi no mu gihe iteye passe nyinshi zitandukanye aho akamaro ka Trent kabagaheze Trent yifashishwa cagihe equipe yasatiriwe okay tugira dukwite counter attack ha Trent aza kuba yabonye Mohamed Salah hari imbere cyane agapira keza ya undi mukinyi hanyuma tugende kuri counter attack rero ko bwanje novuga ngo ije yabane batatu hari abakinyi bamwe ba Real Madrid itegerezwa gucimira nk'igabanirije ugwego gw'ivyo bashobora gutanga mu kibuga ikigira kabiri nuko naba bakinyi navuze Arda Guler ni wa mukinyi nivyo atevye umupira mu maguru ni naco kintu Franco Matatu na murusha kuko Franco agifata ibalo agerageza kurondera ukuntu yuko umva ntatekana mu mutwe no mu maguru aguma agomba nyene kugwana kugira ngo arabe yuko ibalo yoshikana imbere mugabo Arda Guler nawe afise mu mutwe hakomeye cyane ntagomba kuguma yirukana ibaro imbere y'ibindi bintu byose agomba kwibara kifata manza kuraba nimba ari umukinyi hagaze neza kugira ngo ndamurungikira ibaro hanyuma yije yo gukina amapase menshi yije izotora Chouameni izotora Militao nawe nyene nabonye ibi bintu byo gutanga amapase maremare aravyitaho pole ejo nabonye agomba kwere ejo Militao agomba abereka aba aduza urutoka abereka mugabo akabura umuntu yinjira none Alvaro Carreras aje kwinjira gwane na Vini kandi hari abadefenseur ba Osasuna bamaze kugira mwagumye mutanga amapase menshi ibikunda novuga ngo ibintu ashaka kuzotuma umugore ya Madrid wisanga hano habi novuga ngo buri yakwiye gutora je imwe n'imwe akoresha umuguru wiwe novuga ngo umumenyereza ikintu cerekana umumenyereza akomeye cyangwa umumenyereza mwiza nuko agira ikintu ahinduye gifasha club cyahora kibagora gukemura nimba Barcelona yarabaye nziza ariko kandi Patrick ndagaruka nkibaza rino ino je ya 3-5-2 bangahe 3-5-2 ni je ubona ko ari je irangwa na pressing je y'umuvuduko je ya counter attack niyo yaje uno musi Patrick ashoye kugaruka kakavuga ati ni je uzosanga yikiyorohera abakinyi nka Trent Alexander-Arnold ndetse bari kurakinira hagati cyane basi ishobora no kuba no kutaba bane 3-2 nako 3-5-2 ikaba bane 3-3 mugabe ikabaje counter attack twarabonye ba Cristiano bakiri muri club Real baraza bakamera nk'abadefanze bakagira gutiye bakarindira ko muzani ballon bagikora ku ibaro
kimwe na kimwe mugabo wawe ufise Kazemiro uzi neza ngo Kazemiro agikora kwibara tayari yahaye Cruz nawe yarondeje imbere direct passe zitatu turondera igitsinda mugabo uyu munsi Chouameni ari muri miri bro ibara zoyifata ahe Milita wahi inyuma ahe Dini bazunguruke ewan aho bintu usanga umenga bimeze neza cyane buri gihe uzundabire match za Chouameni buri gihe nuko nyene arafata ibaro asubiza umupira inyuma akayiha mugenzi we ngaho ku ruhande gatonya akatanga pasa aho uwimbere yiwe amubonye aramuhaye igihe cyose uzosanga Chouameni kuri 6 ekipe ya Madrid zobiganjwe n'amapase menshi kuruta novuga ngo ibintu bijanye n'amakontra mu bisanzwe amaso yiwe ntiyunamuka basi nibwo yunamuka yihera bunyine bari kumwe hafi rero ku bwanje novuga ngo impamvu nari navuze kuri intuzenye ya 3-5-2 nari ntanguye akantu kavuga ngo uri mumenyereza wese kugira ngo abe umumenyereza mwiza ategerezwa n'imiburiburi akugira akantu gashasha yunguye kaza gufasha ekipe kakabakura mu bibazo barimo impamvu ndabivuze niyi canke nari ngomvye gutanga uburero buno bukurikira umugabo yitwa Ansifrik nimba yashoboye gutuma Barcelona yitwa ekipe iteye ubwoba nuko yabazaniye akantu ka oruje vyatuma ekipe zabananiza yabakoresheje amaoroje menshi cyane zatuma ekipe zabananiza zose zisanga mu mutego wo gufatwa n'ikintu ca offside nimba twarabonye abamenyereza batandukanye bakora ibintu novuga ngo bidasanzwe Zinedine Zidane akora ibintu bidasanzwe nuko yamenye system akavuga ngo ingufu zanje ntiziza kuba mu bakinyi natanguje mu kibuga gusa ahubwo ziza kuba muri remplacement Zinedine yaragukinira match akarunga igitsindo kimwe cyonyene ku busa ugaca wibaza ngo ndiko ndagufata mugabo akaba bizi neza ngo fisi bigwanisho ngomba ninjize biza kuma igitsindo buri gihe cyose Zinedine afise kimwe ku kindi afise biri kuri kimwe afise kimwe ku busa agaca yinjiza Asensio Vazquez na Morata igitsindo cy'abakinyi bari batatu barabaramplasa Cristiano Ronaldo Gareth Bale n'undi mukinyi umwe buri gihe ashizemwe abakinyi batatu igitsindo cy'abakibonetse buri gihe direct rero ibi ndavyibuka cyane Kawe Ancelotti twara igikombe cya UEFA Champions League canke Kawe Ancelotti tumyenyereze yiwe ni wa mugabo ashira abakinyi mu kibuga ni mukine ivyo mushaka mwirekuye uko muvyumva mugabo igihe cyose nza kuba mbonye ko byanse ko dutsinda igitsindo ndazana Josero araza kukima mugabo ni nabona mwatsinze igitsindo nabareka mwikinira mugabo uyu mugabo bagiye baramukengera kubijanye n'ibintu bitandukanye rero Zabi nani namukundiye muri pre-season ibintu bibiri ikintu cambere yari style do jakinisha abakinyi batatu inyuma batanu hagati babiri imbere kuko vya vyanyiritse ngo Zabi uzanye umukenyo wabakinyi wasinyishije kandi uzi neza ko karito wazanye arizo ushaka ziruranye n'umukenyero kandi ziruranye n'umukenyero wazanye kuko ni nawe yakinisha kwa Bayer Leverkusen ayego hanyuma kandi bikanambwira ngo Zabi uretse naka kantu k'imikenyero hari ibindi bintu uzanye bikomeye vyitwa amaramplase mukora urabona Vinagi kwama ndagukuyemo ku munota 50 wa 45 rero ibi je nabona umenga ni neguro nziza zumumenyereza azanye kandi zishobora gufasha club ya Real Madrid mugabo SK nimba umukenyero wa 3-5 wawuzanye batarawumetiriza ego abakinyi Karias wamuzanye ashobora kudugana imipira wa Trent John Alexander-Arnold wamuzanye ashobora kudugana imipira niyo karito bavuga ngo urakene kugira ngo ukinishe umukenyero wawe wa 3-5-2 mugabo bagishika uci uhindura systeme doje uci basubiza muri 4-3-3 eske ni watesheje umwanya equipe ya Real Madrid yagiye kwita ibarukirita ariko hari kirungaruka nkibaza bwana Patrick uno musi attaque ya Real Madrid ndakurahiye kandi ndetse kukubesha nimba dushobora kuvuga attaque zitanu zikaze zikanganye ku mugano wa Buraya twishunza amazina attaque ya Real Madrid irimo yari yambere ahubwo yari irimo ahubwo mbere kanatsinda no igira ni yambere ariko wongera ugaruke kubera ko yonyine attaque twumva ko ikomeye uzosanga ibiharuro vyayo atari vyiza gusomba izindi attaque zose ariko kanatsinda garukurabe attaque ya Vini na Mbappe ibiharuro vyayo si vyiza si vyikirenga gusomba attaque ya Vini na Gonzalo Garcia attaque ya Vini na Gonzalo Garcia yabaye meilleur buteur muri ntuze muri Mondial de Club ego yabaye nziza cyane ego nivyo bwatsu karaba attaque ya Vini na Mbappe muri La Ligue nivyo babaye meilleur buteur ariko ukabona yuko nubwo Mbappe yabaye meilleur buteur ubona ko mengo ni ku giti ciwe nyene basi ni ngwano ni nguvuze ku giti ciwe nyene gusumba Gonzalo Garcia ko Gonzalo Garcia nimba yashoboye gutsinda ibitsindo bine urabona ko mengo harimo inguvu nyinshi za Vinicius Junior wanashimaniza abandi kubera ko basi yaramukinyi atuma Vini yumva yibohoye nabonye ku munsi wejo akantu kameze nka kukakeza kagiye kuboneka kuri Vini kubera ko yarose umugabo witwa Alvaro Carreras
Vinicius Junior kare uracenka akagerageza gucenka kano mwino minsi vraiment novuga ko afise ari mu bihe bibi ameze nabi nta kwiruka ariruka ukabona yuko baramusize nta kuraje abafise mu kibuga ba anibwa mugabo ku munsi wejo ndabiharura ko iyo bari ni afise stress mu mutwe izo ngwana arimo no mugwa wiwe wa Real Madrid ku munsi wejo nabonye Vini atangura mu ubwo buryo mugabo aratangura kumera nk'ugomba kwiruturuva buhoro buhoro abona Karias ariko araza kumufasha aratangura kumera nk'uduza ruge ndabona ko Vini rimwe na rimwe aratanguye bya bintu byo kwiruka rimwe ukabona aragerageje kabiri gatatu kwiruka kandi rimwe na rimwe biranashitse hari na pass navuga ngo zigira nko kuri zibiri yagejeje gutanga muri surface de réparation mugabo bwino fisi ikindi kibazo nibaza gikomeye kubijanye n'umubano uri hagati ya Kylian Mbappe n'umugabo witwa Vini. Icyo kintu kizaza kugigarukako tubanze turangize neza inyubako zino equipe muri no minsi novuga ngo hamaze kwa turaba eske witwa Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz n'abandi batandukanye. N'umukinyi woza kubwenda gute tukiri kuri Xabi Alonso mbega ivyo mwari mubonye ku munsi wejo kumenga gumahindagura imikenyero ubwanyu ndabona ko urukino ku munsi wejo biragaragara ko kumengo Xabi Alonso agutera imbere agatera menga katera subiye inyuma. Navuze n'umumenyereza yitwa Rischi n'umumenyereza wa club yitwa Osasuna. Niwe mugabo yatumye match tutayibona mu ruhande twari twifuza kuyibonamo kubera ko je navuze ukuri navuga ngo Real Madrid nivyo ni equipe ikomeye kandi equipe nziza yanashobora gutsinda Osasuna mwaka weze muri match imwe ibitsindo bigira kuri bine byose kubusa muri match retour baraza gukina bivanye n'ikarati tukura bari barose ku ruhande rwa Jude Bellingham biza kurangira equipe inganije igisindo kibe ku kindi uyu munsi novuga ngo chaka mu rukino rwo ku munsi weje navuga ngo Real Madrid nivyo bashaka gukina ivyo bashaka mugabo bashobora guhabwa gasopo na equipe na club yitwa Osasuna mu gihe boza gukina nabi ariko no mugabo bivanye na system ya chakinisha byo kuja kuzibira kwigumira inyuma apana kugerageza kugwanya Real Madrid ngo yitere ku mukenyero wabo byatumye Real Madrid yisanga aleze mu gice cya mbere cy'urukino wanashima Osasuna baje no kugerageza kuboneka mu gice cya kabiri cy'urukino rero novuga ngo ntitwabonye equipe neza kubera ko umumenyereza yitwa Rischi wa Osasuna atatanze match uko vyari bikwiye kugenda uvuga ngo wa Osasuna niwe yobashoye kuba yica ivyo witwa Xabi Alonso yarifuza gukina ahubwo ivyo twari dukeneye kwiga muri match twabibonye kubera Rischi niwe yici ibintu byo gutuma tubona mbega imeze kuko ejo ravye abakiza kugaruka ko baruvaro Karias ba Trende ingene ko barakina abo amasosuna ingene ko barakina ku munsi wejo hari kuntu mengo n'impinduka ndavuga za masosuna yinjiye hari kuntu yari ahindura urukino muri rusange ku munsi wejo rero reka mvuge gutyo navuga ngo kubijanye na system je kubwanje system ya batatu nako yabane ya Xabi ejo twari dukeneye kubona test kuburyo nawe nyine ashobora kubona ngo ahantu no shobora kuba narahiyende canke ahantu nta kibazo na kimwe mugabo je mvuga ikintu kimwe nimba Xabi Alonso yipfuza kubaka equipe ya Real Madrid imeze neza akaba yarahawe abakinyi yari yarondeye kugira ngo aze kubaka umukenyero wa batatu inyuma nagerageze afise Karuva yarakinisha abo bane afise Trent akinisha abo batatu canke wanashima yiga umukenyero umwe avuga ati uyu mukenyero nimba ari bane inyuma batatu hagati batatu imbere yiga umukenyero avuga ngo Real Madrid nimba nipfuza urukino rwiza nzokoresha umukenyero kandi umukenyero ninamara kuwukoresha nzoca nkinisha abakinyi muri buno buryo ubu canke buriya mugabo mu gihe novuga ngo yasinyishije abakinyi bafise qualité za style doje imwe agaca hindura umukenyero gaca kinisha wundi wa wundi atigeza nawe ugerageza kugira ngo arabe yuko ukunda canke ukwanka novuga ngo kubwanje manda bibona nk'ikosa canke nk'uruhombo kuri Xabi ndetse na equipe yiwe yitwa Real Madrid nivyo hari ivyo dutegerezwa kumanza kurinda twaraba nimba by'ukuri uwo mukenyero nawe nyine udatora neza akanatsinda bivanye nuko atamudefasire wundi novuga ngo agira gatatu yarafise canke wanashima tukanaraba nimba by'ukuri atarakwiye guhindura no mukenyero kubera ko dushobora kubibona muri La Liga Barcelona birezogorana kubona equipe yitsinda biragoye Real Madrid ni yatsindwa match imwe bazokwigira ku novuga ngo ku nkoni bazokwigira ku nkoni kubera ko bizobagora gusura gushikira equipe ya FC Barcelona harakantu nyene nagomba kakantu nyene kaduga kwitwa Xabi Alonso yavuze inyuma y'urukino aho yavuze amajambo avuga ngo bwana Houston ati nta mukinyi numwe muri Real Madrid afise umwanya uhoraho uko amatangura mu kibuga ati ababikwiye nibo bazoshaka ko barakina ku rukino uko rwo gose kuvuga ngo turafise yavuze abaki batandukanye yavuze ati turafise Rudiga turafise Asensio turafise Arda atariko nashimishijwe n'urugero rwa Militao na Dino Jersey rino jambo y'uwitwa Xabi Alonso yavuze ngo nta mukinyi numwe
muri Real Madrid afise umwanya uhoraho ubwo ntabiza ko kironona ko twumva ko uno musi yaza karahindura abakinyi batandukanye ukumva zanya Alvaro Carreras yari yumvire Fran Garcia dufataraje kwa Dani Carvajal uno musi akinye Trent Alexander-Arnold hagati mu kibuga baritwa ba Arda abitwa ba Masituno barakinye ba Brahim Diaz barakinye abatanduke barakinye ba Gonzalo uno musi twavuze ko atamukinyi umwe ahari afise ikize cyo kwa mahari biraza kuba bifashe iki equipe ya Madrid mbega aho kugeza muri kano kanya kwa Real Madrid na Xabi Alonso ntaco biza ko yuko bironona nizera ko Xabi Alonso akagerageza kubaka ikintu kivuga giti mu mugwa Real Madrid nta mukinyi ahoraho agerageza gutahuza abakinyi ko bose bakeneye canke bafise kugwanira ikibanza no gukora cyane kuko burya abantu turatandukanye canke abakinyi turatandukanye hari umukinyi amaze kumva ati jewe ndi titulaire indiscutable mu mugwa Real Madrid nzokora uko bigenze kose nimba nzotanga inguvu mu myimenyerezo nimba nzokora uko ndavyumvamwo uko binjemo kose niko nzobikora byaba byiza byitaba byiza kubera yuko nzi yuko ndi wamukiye ntangura ibihe byose nzokoma ndi mu kibuga ivyo nivyo nizeye yuko Xabi Alonso yagerageje gushaka kugwanya kuko no musi Vinicius Junior nimba hari nimba ushaka kuko hari gihe ushaka kubona Vinicius Junior ubona ni wamukinyi ariko ageza gukoresha inguvu mu kurondera umupira mu kwirukanga cyane kugira arondere intsinzi n'igihe ubona umengo afise ubunebwe hari n'igihe umupira usubira inyuma ukamubona ntahari hari n'igihe bamuha umupira agakora ibintu byo konona umupira gusa ukabona umengo abikora atabwoba na bumwe afise aliyaleze bya bindi byo kwitwa yuko jendi wa Vinicius Junior biragoye kuno munsi ejo boza kuntanguza hanze ngo ni kubera ngo ntatanze vyizo no munsi canke boza kunsohora ivyo nivyo novuga yuko Xabi Alonso karagwanya nimba uri umukinyi washaka kuronka amahirwe gutangura mu kibuga gerageza uwo mwanya wahawe uwo mwanya waronse uvyaza umusaruro ukine neza kugira ngo ejo ukomeze uronka uwo mwanya guhabwa kugira uje gukina mu kibuga nivyashika ntutange urugero rwiza ntutange ibiharo vyiza ntikizobuza ko nzo gukura shiremwo Franco canke Brahim Diaz canke undi mukinyi wese nshobora kubona ko ashobora kuza kabimfasha ivyo novuga ati rero nivyo Xabi Alonso karageza gutegura mu bakinyi ba Real Madrid bumve yuko buri mukinyi wese azohabwa umwanya bivanye n'urugero rwiwe ariko aratanga gwiza Patrick urabivuga ko nawe nakiza kubona cyane cyose kungura kuvuga ngo nta mukinyi numwe ngo afise umwanya wamaho muri equipe itwa Real Madrid cyo nibaza ko atamumenyereza kuye gukora kuno akavuga ngo hari umukinyi ngo afise umwanya wamaho nibyo byari byoroshe kubivuga kuri Lionel Messi kuri Cristiano Ronaldo kubera ko arabizi neza ngo bobo baguma bakora kugira ngo babe beza kurutaho Lionel Messi arabizi neza ngo uyu mwaka nimba ntakoze kugira ngo mbe meyere joueur w'isi bo mukinyi wa mbere mwiza kwisi nibikunda nta kindi kintu ndondera Cristiano Ronaldo wabubizi neza ngo buri gihe negerezwa gukora ku giti canje kugira ngo mbo mukinyi wa mbere mwiza kwisi buri sezo harabakinyi ubona neza ko utamuhata ngo ukore imyimenyerezo ahubwo aza kuyikora nigihe wowe wamusibija kubwira ngo uyu munsi nusubire ntugutuze kuduhigira uruhuko tujane mu kibuga turakeneye gukora kugira ngo turabe ko twotsinda aba bakinyi ni bamwe mu bakinyi ni zimwe muri generation ziriko zirava mu mupira w'amaguru muri iki gihe bisabwa ko rimwe na rimwe mumenyereza tora inkoni kugira ngo abakinyi baze no mu myimenyerezo Ousmane Dembele yakwegeye FC Barcelona abakinyi babaha igihano cyo kuza baratanga amande kubera ko uyu mugabo yashobora kwiguma muri muhiri wiwe agatonda ari kwacisa entraînement zitango rimwe na rimwe ukaza kumva ugasanga umugabo ntiyasivye kubera ko yari no mu bindi bitandukanye cyangwa urugo rwari rumugoye wakanatsinda ntiyaranafise n'urugo ahubwo yariko ikina video game rero novuga ngo hari abakinyi hari generation shache ziriko ziraza umumenyereza bimusaba rimwe na rimwe guhatira umukinyi kuja mu kibuga canke rimwe na rimwe muhatira gukora cyane kugira ngo ashobore novuga ngo kugira stability atanga ibaro vyiza muri equipe rero nico gituma umumenyereza rimwe na rimwe yiyumvira canke se agaruka akavuga ngo nta mukinyi afise umwanya wamaho kubera bizi neza ngo harabakinyi mvuze ngo mufise umwanya wabaho atosubira gukora aca yumva yuko atakibazo na kimwe azogira ivyo ashoboka vyose mu kibuga azohagara canke azokora ibindi bitandukanye mugabo azi neza yuko neje azotangura mu kibuga rero kubwanje nimbingi ngo yafashwe nuko bizi neza ngo ndafise amahitamo iki ni ikintu cyambere gikomeye kandi mu mupira w'amaguru ndafise amahitamo Vini no gukuramo kashiramwo Rodrigo akantangura kandi akankina match nziza Mbappe no gukuramo nkinjiza Gonzalo akankina match nziza Trent no gukuramo nkinjiza Carvajal naka no gukuramo nkinjiza naka no gukuramo nkinjiza naka ibi rero mu gihe ufise amahitamo biroshe cyane kubivuga kandi ikintu ciza cyane gose muri equipe nka Real Madrid ni equipe idakwiye kugira umukinyi avuga ngo ufise umwanya w'amaho muri 11 de départ
Houston no munsi witwa Xabi Alonso amaze nk'ishe kuri 6 atekarakinisha witwa ndavuga Rodrigo ngo nk'umukinnyi atangura mu kibuga canke ingwa za kumana umwanya wanashaka ku munsi w'ejo abitwa Masuno binjiye abitwa ba Gonzalo Garcia binjiye abaki batandukanye ba Dani Carvajal binjiye abitwa ba Dani Ceballos binjiye ariko witwa Rodrigo Goez araza arakorera entraînement ya mugenda kwishusha arishusha mugabo bizakuranya bamubwiye ati subira ku gatebe uno munsi witwa Rodrigo kazoza kiyo muri equipe de Madrid tukabona hehe aza kuba aronka umwanya muri equipe de Madrid kutwaye n'amajambo yavuze witwa Xabi Alonso avuga ngo ati Rodrigo ndamwibaza ko ati buri munsi ati nivyo n'urukino rwa mbere utamukinisha ati ningingo yanje ati nta kibazo na kimwe cabaye uno munsi Rodrigo Goez muri equipe de Madrid ubwo yoba gikenewe mbega uno munsi hoho amajambo witwa Rodrigo nakwitwa Xabi Alonso yavuze ngo n'urukino rwa mbere yanavuze amajambo avuga ngo buri mukinyi wese ndamuharura ko muri equipe de Madrid ati nta mukinyi umwe gushaka guta uraza kubihishusha imeze gute kwa Rodrigo Goez n'utwa Xabi Alonso novuga ati kutabona Rodrigo Goez muri liste y'abakinyi Xabi Alonso karakoresha mu Real Madrid bamwe byo dutangaza abandi ntibyo dutangaza kubera yuko ni Xabi Alonso akivugwa ko aje mu Real Madrid haragaragaye yuko umukinyi nka Rodrigo Goez atari mu migambi y'uno mumenyereza vyaragaragaye cyane ivyo nivyo vyotuma bamwe bitodutangaza ariko ibindi navyo vyotuma byodutangaza ni kubera iki nuko tusanzwe tumuzi Rodrigo Goez tuwuzi n'umukinyi mwiza n'umukinyi mwiza mbere ashobora kuza no gutanga n'ibisumbi byo Vinicius Junior ashobora gutanga mu kibuga twarabonye ibikombe bigira kuri 2 Real Madrid yatwaye bya UEFA Champions League urasanga uruhara rwa Rodrigo Goez nago nyene rurimo nimba ushaka kumva Real Madrid ukumva attaque Real Madrid wategerezwa kumva Rodrigo Goez ukumva na Vinicius Junior abo bantu bakakujugumiza bakagutera ubwoba mu gihe baza kuba bahari mu kibuga bariko bahura na wewe ukumva ko baguteye ubwoba ariko uno munsi kuri Xabi Alonso ni wa mukinyi tutako turabona mu bakinyi bakoreshwa na Xabi Alonso cyane cyane kenshi gakurikirana yikurikiranya canke bari hafi bari close cyane kuri Xabi Alonso kugira ngo bashobore kuba ko barakinishwa tubabona mu kibuga kenshi novuga ati ivyo rero abenshi nivyo vyoza bikadutangaza kubera ko twazi ubushobozi bwa Rodrigo Goez ntituko tubamona mu kibuga ariko kandi twongeye tugura ko kintu kimwe bantu Rodrigo Goez kugeza uno munsi nivyo ntakarakoreshwa turazi ubushobozi bwiwe mu nkino zimwe hari urukino yakoreshejwe muri pre-season burya hari match amikare bakinye yarakinye araronka n'igitsinda ani zibiri zose yarakinye uriko ranyumva yararonse ico gitsindo ciwe kandi aragaragaza ubushobozi bwiwe hano bahagaze ariko no musesike ni kweki tutamonye mu kibuga kumbure dushobora kumva imyireguzo ya Xabi Alonso kandi ishobora kubura ashobora kuvuga ati Rodrigo Goez igihe nashoboye kuza ndatanga itegeko ati bakinyi ba Real Madrid birasabwa ko mushika amasaha utazoshika ku gihe ntazoba ari karisanga mu rutonde rw'abandi baza gukina mu kibuga ashobora gutanga iyo mvo byose ugasanga birasiguritse ariko Rodrigo Goez ni wa mukinyi tutiteze cyane kubona kenshi mu bakinyi Xabi Alonso agiye gukoresha mu kibuga